sogokuru wacu Petero nkuru nziza yari yarahawe, hanyuma habaye igitangaza kuko yagiye ari insigaranye, amaso mu yandi intoki mu zindi. Harimo kandi ibimenyetso by'igihugu, ibwirizwa shingiro, amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi, harimo n'intahe y'igihugu ariyo nyobozo umukuru w'igihugu yitwaza. Harimo rero ni idarapo ry'ubumwe bw'Abarundi n'idarapo ry'igihugu. Iryo sanduku ry'isezerano rero murumva ko riri muri isezerano ry'Imana, kuko harimo igitabo cy'ijambo ry'Imana kandi cyanditsemo n'intoki. Harimo isezerano ryanditse neza Imana yahaye sogokuru wacu Petero nkuru nziza, aragiyandikira kandi ararinshikiriza, aravuga ati Abarundi ntituze twigere duhemukira Imana ko yadukuye habi. Mana yacu, Mana y'Uburundi, Mana ya Aburahamu, Mana ya Yakobo, Mana wewe wakunze Uburundi ukaturemera igihugu ciza. Mana wewe waremye Abarundi ukabarema bavuga ururimi rumwe, arabavukanyi bose basangiye data Uburundi. None nahazwe urakwiye kuninahazwa, kuko warakunze Uburundi, iyo utabukunda buba bwarapfuye. Mana nzima, turagukengurukiye ku vyiza udahengeshanya gukorera Abarundi. Waratumvise tugowe. Abarundi twaragiye mu minwe y'abakoroni, urumva amaborogo yacu uradukura mu minwe y'abakoroni. Twarajabutse dushitse aho twogiye mu gihugu, tuja mu bugaragwa, turirondera turibura, mbere ucumenga ntiturabavukanyi, turacanamwo Mana y'Uburundi. Twaragusavye tuvuga tuti turakeneye indongozi zikunda igihugu, indongozi abene gihugu biyumvamwo kandi nazo zikabiyumvamwo. Waratumvise, Abarundi turazana intwaro ya demokrasi. Mana nzima, twagumye tutsitagurika, ducanamwo amahoro arabura mu gihugu cacu. Twaragusenze uratwumva, uraduha amahoro. None raba Mana nzima, uno munsi ingere turiko turatambatamba muri aya mahoro wewe nyene waduhaye. Mana y'Uburundi, Mana ya Aburahimu, Mana y'Abarundi, wewe warinze Abarundi. Turagusenga kandi turakuninahaza kubw'ubuntu bwawe ntangere. Waraduhaye amahoro, uduha igihugu ciza, uduha igihugu kirimwo ubutare, kirimwo akayaga keza, kirimwo amazi, kirimwo ivu rimera. Mana nzima, waraduhaye umuyaga utuma ivyatsi vyose vyo kwisimera mu Burundi bikama. Mana nzima nyene urukundo, waradukunze uduha ubutare. None ubu naha Abarundi watwuhiriye, uratwumva, twamaze kuba Abarundi bunze ubumwe bavukana koko. Turagukengurukiye Mana serukundo, turagukengurukiye kusigaye urinda indongozi, ukazirinda kabi k'ubwicanyi. Twari twarabuze indongozi nyinshi, none turagukengurukiye ko indongozi zituragira, uzirongora wewe nyene gushika zigashika ku kiringo waziteguriye. Mana nyene urukundo, turagukengurukiye kuri iyi myaka ibiri heze dutanguye iki kiringo gishasha. Warajanye natwe, uratwumva, turarima turimbura, uraduha umutima mwiza, turunga ubumwe. None raba Abarundi bariko barajandajanda muri uwo murima wawe wabagabiye. Mana nzima serukundo, tugushimira vyinshi kuko vyose ni wewe ubikora. Uturavye ninda n'indesho, ntaco twari tumaze, ariko waradukunze. Ugumuhezagira Uburundi bwacu, ugahezagira n'amakungu akabona yuko ari igihugu kiri kirumara. Warakoze Mana. None Mana, ubu turinga imbere yawe, tuje kugukengurukira kandi twongera tugusaba kutwuhirira. Turakeneye yuko Uburundi buba igihugu c'umunezero.
turakeneye ko amakungu yose ahimbarirwa Uburundi. Turakeneye yuko mu Burundi ubukene buhava. Turashaka yuko Abarundi dukerebuka. Turashaka ubwenge mu Barundi kugira bashobore guhingura itunga ryiza waduhaye. None Mana nzima, turaguhereje ivyifuzo vyacu. Ivyifuzo vy'Abarundi uvyakire, kuko ni ivyifuzo bitujana mu mahoro, bitujana mu munezero. Turagutuye imigambi yose dufise muri uwo mwaka ugira gatatu w'ikiringo watugeneye. Yakira iyo migambi se Mana nzima, uyihezagire, uduhe umugisha kugira ngo ishobore kuja mu ngiro. Erega Mana, turazi yuko atari wewe ubikoze, nta wundi yobishobora. Nta mwana w'umuntu yobishobora atari wewe uvyikoreye. Turabiguhereje rero. Hezagira ubu Burundi bwacu, hezagira imirima yacu, hezagira ivu ryacu, hezagira agataka ku Burundi, hezagira Abarundi bose, uhezagire n'abanyamahanga baba muri Burundi, kugira ngo twese tugume mu mahoro no mwizero w'ibihe vyiza. Turasabiye Mana nzima iki gihugu cacu n'Abarundi bose, kugira ngo bagumane umutima w'urukundo, twese tugororokere. Turasabiye Mana nzima aka karere kacu ko ngaha mu bihugu vya Afrika. Duha amahoro ngaha muri aka karere kacu, amahoro abenegihugu muri aka karere kacu. Turasabiye cyane cyane igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turakeneye yuko abenegihugu ba Kongo n'abaronka amahoro nkatwe. Turasabiye indongozi z'ibihugu vyo mu karere kugira ngo zije inama, twese dusengere ku mugozi umwe, turondera amahoro mu bihugu vyacu, turondera iterambere. Duhezagire Mana nzima, uhezagire indongozi zose zo muri aka karere kacu duherereyemwo. Karonke umugisha, karonke amahoro, turime twimbure, dutunge dutunganirwe. Mana nzima, turasabiye Afrika yose, turayisabiye amahoro, turasabye iterabwoba rive muri iki gihugu, muri ibihugu vya Afrika. Turasabiye abenegihugu ba Afrika kugira bose bagira umutima umwe, bagira umutima umwe, baje inama n'ingingo mu gutunganya ivyabo. Kura agatima kabi kari mu bantu bagira iterabwoba ngaha muri Afrika. Kura agatima kabi mu ndongozi zitigenza nkuko bikwiye, nkuko bishaka, kugira ngo dutunganirize abenegihugu ba Afrika. Afrika irakeneye amahoro, irakeneye amahoro Mana, kugira ngo natwe tubeho nk'ibindi bihugu. Mana nzima nyene bukiriro, ni wewe uzi bitunga abantu. Turasabiye isi yose, isi yose igira umutekano, ntagire igihugu gishobora kugisubira kujyana n'ikindi. Turasabiye amahoro igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Turasabiye amahoro ibihugu vyose biri mu ntambara, kugira ngo tubeho ku isi turi abana bawe twese. Mana nzima nyene bukiriro, turi ngaha dusabira isi yose, dusabira Afrika, dusabira n'Abarundi. None turagukengurukiye kuri iyi minsi itatu myiza waduhaye. Warakoze cyane Mana nzima, tuvuye ngaha twungutse, tufise akanyamuneza. None ukatugira tuganuke, uduhezagire, tujane imihezagiro tuyishikane mu ngo zacu. Imihezagiro ive ngaha imuramvya, ishike mu ntara zose z'igihugu, mu makomine yose, mu mazone yose, mu mitumba yose, mu miryango yose. Imihezagiro ivuye ngaha ishwara igihugu, umuco wawe abari wo wiganza mu gihugu cacu. Uhezagire inzira zose tuza gucamo, uhezagire n'ivyuma tuza kugenderamwo. Dutahe twese tuze gushika mu kanyamuneza, duhimbaza wewe Mana, tuvuga tuti ni wewe wabikoze, none ninahazwe. Ninahazwa Mana, serugira vyose, wewe waturemye kandi udukunda. Ibi vyose tubisavye twizeye, kuko turakwizeye. Wadukoreye vyinshi, turazi yuko hariho n'ivyo tutabona wamudukorera, n'ivyo tutavuze rero bigushimisha, ubiduhe utwuhirire. Uburundi kiduge kibe igihugu kiboneka mu makungu, gishinge cyo mu mashinga, gikomerwa amashi na bose.
duhezagire rero mu rugendo tugira tujemwo, uze wamuduhezagira twamane nawe aho tuzoba turi hose gushika aho tuzosubira guhurira mu ikoraniro nk'iri. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu akaba n'umucunguzi wacu, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.